yananiye ku rugezo rwo hejuru. Imagine umuntu ndinda ngenda nkamusaba n'ukuri kw'Imana ngo turarane ari umugore wanje akanka. Akanka. Maduro, pole sana kweli. None we akubwira yuko byoba biva kuki kugira ngo atiyanke kujyamana nawe? Sami jewe nta kintu na kimwe ntako ntakora ngo ndamunezereze. Yafapa se wowe nazanye ikirato ndamuha, ndamubwira ati iki kirato ukibike mu ndwiza nzozana igitenge kugira ngo uzuvyambarane dusohotse mu bantu bigende neza. Kandi akompa kumubwira gutyo ndamubembereza vraiment mba ndiko ndondera kugira ndabe yuko uwo mwebasi yo nankunda basi. Hewe subiyeyo cya kirato nsanga yaragicikuye imigozi cononye. Ndavuga ati none esko umugore arazi akamaro arazi valere y'amafaranga je nkoresha kugira bino bintu ndabiku. Imagine igitenge naguze mu Buganda 200,000. Imagine nawe. Hanyuma ndamuzaniye ico gitenge, nanje ndamuzaniye ico gitenge bace bagisubizayo na ntuze wiwe inyamba ari mama wiwe nyene. Bate bagisubiza aho nagikwiye bagisubizayo baca bazana ikindi barakiguza. Byarambabaje Sami, byarambabaje n'ukuri kw'Imana. Matutu, nakomanda gusaba ikintu kimwe. Nakuningene turondera umwanya uvugane n'umugore wawe, umusabe imbabazi, umubwire n'imbabazi hari ikintu yarumvise kuri wewe yuko yo kubabarira. Nivyaba ngombwa naje abariho nzobandi kugira ndagufashe turabe ko musubirana mukababeza, kuko burya ngo umugore ni umwendo wako. Urazi Sami ndakubwira ikintu kimwe, je ahubwo ariko niyumviye tuje mu komine dusinyurure kugira uko agende yimenye nanje nimenye azompendera umwana Sefiri. Matutu, icyo cyumviro sinagishigikiye na gatoya. Ujya kugira divorce. None erega Sami twe tuzana umugore, uri umuhungu uzana umugore ko ari ufise ibigoye kugira urabe ko akufasha. None gasha umuntu jewe ndaho ndamufata naho ngiye kumukora ko akomiruru ngiye kuryama nawe abavyutse. Hari impamvu Madudu, hari impamvu. Iyo mpamvu rero niyo mpamvu nkeneye yuko tuzokwishyirana hamwe tuvugane, ndamwumvirize na wewe uriko urumva, umusabe imbabazi, avuga ikiri ku mutima. Niyamara kuvuga ikiri ku mutima uzosanga bigenze neza. So hama ikindi ntacyo, nubwo ugenda mukagirana nawe divorce wankabisura ukazana binya, urashaka kumwanga umugore wawe uriko urumva, ukaje usanga ahubwo uwuzanye rero afise ingeso mbi cyane kuruta na wundi wa mbere. Ndakwinginze reka tuzogende ari iwawe, reka tuzogende uriko urumva tumwicarike, nivyaba ngombwa duhamagare na nyina wiwe, hanyuma umushire uwo vugisha ukuri nawe avugisha ukuri, hama tubanure. Kandi burya bakubwira ngo ibuye iyo riserutse ntiriba ricisha isuka. Kandi ndazi neza yuko umugore wawe azovuga ko ari ku mutima, hanyuma nawe nimba uzoba uri mu makosa uzokwihanura musubirane mubakane. Sindagushigikiye ko mugira divorce. Sawa, ndashimye urakoze, reka tuzofata urugendo tugende turaba ukuntu bizogenda. Merci beaucoup. Urakoze cyane, ahubwo urazi ujya konyotewe nimba ari kinyobwa mu nzu. Urarabunzanire akavinyo mbe dinera. Cyawe nzogutanzira kinyota. Reka ndakarabe ndakakuzani ura kamagi. Yeah. Ndabashimiye cyane
muri kano kanya mumpaye. So twashoboye kuvugana na Madudu aratubwira ingorane ziri muri uru rugo, cyo turavuga ati reka tuze kugira ngo ati tuhumvirize neza turabe ko amahoro yogaruka muri rugo, kuko urizi ubona umuntu umushinga nahe yitakambiye akavuga ingorane ziwe nuko aba akeneye amahoro. So twagomba tubaze Kanyana mbese na mama wakoze cyane kuza kugira twumve ikibazo kiri hagati yabo Kanyana hamwe n'umugabo we kugira ngo ati tuwakutanishe. Niyo mpamvu nazananye n'umuhuza ngaho umuhuza agira icyo avuze nawe nyine. Ku bisanzwe ibibazo mufitaniye twarabyumvise, vuga ku bisanzwe cyo nobahanura nuko mukwegerana mukaganira, ibibazo byose bikemukira mu kuganira, niko zubakwa. Mugabo mugiye muraganira byoja ku murongo n'ubukebuke, mugasenga n'Imana. Gusenga Imana birafasha cyane gutuma umubano w'abantu umera neza. Benda babaza ninde yababwiye ko umwana wanje n'umugabo we bahukanye ko jembo n'aba bantu ninde yababwiye? Nawe wa mukobwa wako mbona ukiri muto winjira mu miryango y'ababanye gute? ahubwo ashaka kuba umugore wa kabiri. Urabwira nimba wowe ushaka kuba umugore wa kabiri ndabyumva kandi kuza muri twaze ngo muje kutwara. Wewe wa mukobwa wako mbona uri umukobwa akiri muto ibintu byingu byinjira mu nkande wowe urabizi Kubera ndi umuhuza. kubera uri umuhuza none bagutumye hano katawaje kugutora, bagutumye hano ngo niho bashwanye. ahubwo ushaka kumbwira ko umwibukene kuba umugore wa kabiri ndabyumva. Je nigeze kuza gusigurira ndavuga ati ko je n'umugabo wanjye tutamera neza. Umugabo wanjye gusigurira wowe nyene ni uri umuhuza abandi bahuza bose abandi bagabo ntibahari, nambwira gutora undi mugabo akamubarira akugira ngo aze kuduhuza. Umugore abwira umugore mugenzi wiwe pana kumbwira ko umugabo wanjye baje kukubwira ibintu beho ibyo ababwiye ko je n'umugabo wanjye tutabanye neza. Umugabo yabore bakaza kubabwira ibyo ababwira muco mujana navyo. Aha baba babuze ibyo bakora cyangwa nyimba ari umugabo we yaje kubikubwira gute waca wifora ukaza utarindiriye ko umugore we ari waza kubikubwira? Ntabwo tuzananira n'abashingana kugira ngo baze kumpanura. Ikindi nacyo nawe umenye kuri kubaka urugo rwawe, duhangane n'urugo rwawe pana guhangana n'ingo ziwanje, muzokubaka rwanyu muzobere. Kanyana umugabo mwaze wihorere Sami, we nawe turakuzi kuri umwana mwiza, ntidukeneye ko wivanga mu rugo rw'aba bantu, ntitubikeneye na gatoya. Nimube mwisonera muko na wewe nawe nganuko n'imyaka ufise ngo uje guhanura abantu, mbuwa muntu we yagutoye kuba umuhuza we n'uwaheye. Hari abantu batora abahuza batagira ubwenge, uri kuriraba wewe haragira kuza guhuza abantu nawe n'ukubaka utarubaka. Ninde yagutoye kuba umuhuza wewe? ahubwo je nabasaba ko mumvira mu nzu amahirukira. Ahubwo mwebwe ikintu nabasaba ivyo bintu muriko muravuga ni mubigezaho. Ukuri ndi kuvuga ukuze abantu bantoye banyizeye kubera bazi ko ndimvuga kuri. Naho ntarubaka umufiyase ndamufise nejo muza mwumva ngo ntubatse. Ivyo rero ntimubinkangishe. Bibananiye kubaka kwa nyina guteza ibibazo ahubwo rero usanzwe gutanga divorce ngamwe urugo. Ahubwo byiza mu maguru masha ukiri mwiza kurikira urutoki.
umenga ndamuzi. Uwo muntu je ndamubona mwisi kandi mpambona umengo ndabona naho mwinjira niho yoba. Kuko rero ntitwomusiga kuko urabona n'amasaha gusa. Twomusiga urabona ya Kandi ashobora kuba yanyoye atariye. Benshi bama bapfuye. uwo muntu niwe kweli. Ahubwo umutahane je murambona n'ahantu yinjirira. Izi ni zoga zamugize uko. Ego. Bashe ko narambona. Mwebwe ndi muhira. Byuka tugenda urabona ahantu ujyaniye nari hari. Tugenda hehe ko munkwe kumatera mwebwe. Sasa n'inzoga yanyoye ndaga. Mwebwe munkwe kumatera. Byuka tugende ahantu si matera ni hantu habi cyane. Munkwe kumatera ya madame mwe. Nabi cyane. Mubura kose winanate. Mwebwe mukumwangora mwengira murabasuma. Ngo tugende Murabasuma. kwiba n'icyo utakaza Turahamagara abanyumba 10 baze babafate. Mwebwe muri abasuma. Ni mwebwe mwivye inka za papa. Ni mwebwe mwivye inka za papa. Mwebwe nimwe mwivye inka za dawe mwebwe. Mwebwe murabasuma mugomba kunyuba. Mwebwe bino biyeri ariko sindabiba ha tugende ubinywera muhira kunwa wanzoga we n'abatakunwa mbona bahwera unda satacera n'abatakunwa mbona bahwera sha nukuri nagomba ndagushimire ku kintu mwankoreye kidasanzwe. Nukuri mwankoze ku mutima numva ntafise aho nohera kugira ndabashimire. Jewe nagiye kwisanga munjyamitse ahantu nahe narakangutse ndavuga ahantu nahashitse gute. Ndumva nkangutswe ndavuga ati none ahantu je nahashitse gute byagenze gute turi kumwe n'aba mama bigenze gute. Nukuri mwakoze ikintu cyakoze ku mutima wanje cyane ukuri ntibyari byoroshe ushatse ukuntu wari umeze twe twarahashitse turiko turagenda n'ubwe mudamu tubona umuntu aryamye mengo nyene ntakwije turaraba turavuga ati ariko uwo muntu iyo bija hose reka tumuvyure tumaze kukuvyura tubona umenga zari nka stress wowe wari ufise ikintu kimwe cyanyoheye ukuntu nafashijwe n'abantu b'abagore burya je nari nzi ko ata muntu w'umugore w'igitsina gore afise umutima mwiza akira umuntu bose nabona kumengana abantu atari abantu b'ibikoko ariko byaranezereye cyane navuze ati by'ukuri hariho abantu b'abagore hari abantu baba b'igitsina gore bafise umutima nk'uwu byarandyoheye numva umenga n'amoso zinoya korora kuko jewe ntubone bijya ndabibamwo nukuri kw'Imana umugore wanje niwe atuma jenja muri biki shobora kunywa amadroge yose abaho ndanywa urumogi ndanywa booster inzoga z'ubwoko bwose kugira ndabe yuko nova mu stress ndimo umugore wanje ni igikoko umugore mwahanye impeta mwasezeranye mwaranavyaranye niwe yatumye umera kujya kweza je kuba twicaranye na wewe ngaha sindanavyumva kuko je navuga ati abagore bose mu buzima ni babi sinumva ko ari umugore mwiza yobaho friend oya si bose abafise umutima w'ikigongo bariho kandi abagore bakigenda bafise umutima w'urukundo babaho imagine kuzana nk'umugore n'izina ry'Imana ndamuzaniye ibyo nasumye aciye ambwira ngo byose nkishika ku muryango ngo kimwe hajya ngo ikindi hajya ngo ikindi hajya ngo ikindi hajya ntanyemerere no kwinjira mu nzu mu cyumba aciye yugara nciye ndari nyuma y'icumba jewe ndari nyuma y'icumba ku rugi nabuze ukungene ninjira ndi umuntu w'umugabo inzu ni jewe nayubatse namuzanye mu rugo rwanje umugore nawe urumva kuguha kariba gafata ngo zana iki cyose ngo icuzanye cyose ngo usambure ubwo mugore ukimuresha warabona ko gukunda kweri waba wamutwaye ubona ko ari urukunda gufitiye cyane nyambari y'abantu ba mbere navuga ati jewe mbonye umumarayika navuga ati atari umumarayika naho ngira ni Bikira Mariya yobashitse mu isi twiyubakaniye ariko ibintu yankoreye
gushika n'iyi saha jewe n'ukuri kw'Imana natuntuye mu mutima. shaje ikintu numva nakubwira ko wokwihangana ukihangana ukagira umutima w'umuntu w'umugabo wo kurinda kuko uri umugabo kandi Imana yakuremye mu gitsina hungu umwana w'umuhungu yemera byose ntudusubire kugora kujya kubera umugore uze wifate urinde ujinyike byose ubibone nk'ubusa kuko ubuzima bwawe ni buba buriko burasinzikara uducigira stress ukamera nka kugira twagomba upfe byose ni kubyikura mukaba amahoro. Ndakubaze mbega wewe ko numva ufise amajambo ahumuriza umutima wowe uri umumama canke uracara umwigeme? Jewe shaje byo kuri sinkira umwigeme kuko genda umumama genda umumama ndafise n'umwana gusa naje nari mfise urugo mfise umugabo mu nyuma haza gutera ibintu by'intambara umugabo wanje ashaja aragenda ku rugamba hamahuriraho n'abasi b'igihugu baramwica rero sigaye uko n'uwo mwana ndamufise turi ngaho. Umubahe tubaho hakurya gatoya aha kujyayo ngaha ajya bita ku Muyebe. Unyemerera nkakugira umugenzi wa hafi ushobora kuza turaganira ukamara ingorane basi tukaganira kugira ngo ivyiyumviro bibi bituma umuntu atamera neza mu mutwe bihere basi umbe hafi tuganire nanye ndakube hafi tuganire binashobotse uzohuruza muhira tuganira muri saro nyamba tugiye mu cyumba tuganire binakunze ivyo byo kuza turaja dufate unkuza nko mu cyumba abantu usanga batubona nabi bihagarare hanyuma binakunze bishobore kumenya abategetsi bamenye tibajya n'abagenzi bararuhuranira ivyiyumviro baratera inkuru barafashanya mu muryango hanyuma bikunze haboneke nkundi mwana azosanga wowe wawe n'undi asanga uwanje hanyuma babe batatu. Urazi bisanzwe jewe icyo wari uhereye ko cyo vuga ngo nakwemerera nkaza ndaza kuganiriza bisanzwe je kukuganiriza noza kuko narabonye ko hako usubira muri zirya stress zituma ugwa hajya hantu twagusanze nukuri noza nkaza ndakuganiriza kugira ngo byose ubyikuremo ubone ko abantu beza batihari.